Urakaza neza mu biganiro vya Sky Media Burundi. Kugira ubu wa mbere kuronka video zacu, fyonda ijambo subscribe ryanditse n'inombe zitukura munsi ya video. Hama ukurikize akamenyetso k'inkengeri kaza kuduga. Murakoze. Ivan. Tuvugishwe uvuze ngo mu Islam urakuja mu musigiti gya utabeshe bro utabeshe abantu ariko arakuraba jengira nakubwire shabike uri kuranyumviriza cyangwa umuntu wanje uri kuranyumviriza nk'umugenzi nk'inshuti yanje waraje nsenga ku laidi kweri no muri Ramazani ntuja gusenga mutambe ni muri Ramazani nariko ndavuga cyangwa hari he nari navuze he ku laidi aya oya kuyenda bibaho man sawa bantu banje we nariko ndayaga nawe ya kumbe ni mu Ramadhani none na tukidira tugeze ngaha impeta wodusomera ngaho kwana handitse Allah bisigura Imana rugira byose ya none Ivani burya kuba intuze uyambaye impeta uyambaye ngaha burya biremewe mu dini ya Islam je nanje rero ukuntu nambara impeta nambara kugira nshaze wewe uvyuka ari kwitera umupodo wewe uvyuka ari kwitera makeup kwaje kwibara kwirigara asigaye n'umuntu n'ababire n'abahungu basigaye baje kumarigara maze rubyaza ngumbara babona ndakubwiye rubyaza ngumbara kubona. Oh, thank you Lord for another day, another life, another breath. Murachari kuri Sky Media TV muri kumwe na animateri wanyu wa Bantu aka Double T. Behind camera right now muri kumwe na Amigo Pictures. Muri cya kiganiro mukunda cyane twarababwiye mwa boss bacu nimwe dukorera buri gihe nimwe tuba tugamburukira tubarondera amakuru akomeye cyane aryoshe abaryohera. Ngira ngo murabona ko no munsi sindije nyene turi kumwe n'umutumire aho tumusanze yicaye ariko arafata gatutu ngira ngo arabibwira mu kanya subwa mbere mubonye ariko ngira ngo twagize ikiganiro kiza cyane benshi bagumya mu dusaba aho no musi namugarukanye mambo ni yaje vuga kama kawaida na kwaje mama Dublu safi kama kawaida mimi nashukuru sana kukutana nanyi tena kwa mara nyingine tena kabisa ila wanayesikia Kirundi wasubiri tutabonga tu acha kwanza nikuchane hapa eti urashobora kwibutsa ko ariko aragukurikirana nk'umuravyi kiganiro no musi kumwe nani bari kumwe na Lucky Ivan aka Kokoriko ya Ibana ko narigira numva kakani wewe Kokoriko rikibika gute man bana hilo jina aliyenipa ni kwamba alisema wewe unafaa kuitwa Kokoriko alinifananisha na jogo kwa sababu nawika sana mjini natamba babu unajua kitu ambacho kinafahamika hapa mjini kuku anaamsha watu alafu kuku ni mtamu kupita maelezo sawa akasema wewe babu katika kila kitu unachokifanya basi wewe nikufananisha na kuku maana unavoimba unafanya vizuri unasikika mjini maana kuku yani pale jua linavochomoza unajua anawika watu wote wanamsikia wanaamka wanaenda kazini pale basi mimi mida yangu ya kazi ndio hii na kumeshafika naamka kupiga kazi kila siku ananikutaga kazini anasema da dogo lasi wewe basi wewe ni Kokoriko eti unawika lakini kuika kwako yani tunaona kimziki sio sana maana naona ni unafanya mengine madili maana MC mara nini sasa kimziki mbona hatukuoni bwana wasanii tunafeli mimi kimziki nipo ingawa tu watu hawaoni kazi ninazozifanya kwa sasa hivi lakini nipo maana yake kuna madogo fulani hivyo hapa nyumbani nilivyotoka nje kidogo walikuja wakaniomba mwanangu kazi zako zinatubamba maana unaweza kufanya kitu kidogo kikatikisa mioyo ya watu miaka milele miaka mingi sawa mimi kazi nilizozifanya zinatosha sasa hivi kitu ambacho kinafuata mwakani tunavyoanza mwaka na wagonga kitu kikubwa ila nahisi collab mshaziona nishafanya collab na watu wengi takriban nyimbo 2 sasa hivi zimeachiwa ambazo ni collab na ukiingia YouTube unazikuta so mimi nataka nikwambia hivi mama Dublu ili tueleweke vizuri tuzame ndani ya Kirundi chetu ili Murundi yoyote yule ambaye yupo kutusikiliza atusikie au vipi baba twagarutse mu rurimi rwacu kama Lucky Ivani igihe kinini cyane tutabonana Madu n'ubuzini baze yuko burabituma kuko abaririmbyi benshi ahantu turiko turahombera
projet ntiziriko ziraboneka dukora baca bishinga umuziki gusa burya umuziki mu Burundi ni diri mugabo ntiturafatwa mu mugongo dushobore kuduga ariko ntibica bisigura yuko nguru umusano curindira ngo amafaranga avuye mu muziki gusa bica bisabwa wicanganye ukore n'ubundi buzi rero je kuba tutabonana ngahi muyinga mara kwa mara n'umuntu nguma niyirukira ndondera amafaranga rero nk'ubu naje tuyajye tuyasekeze nyene fresh ko nubishira ko ranancana ngo ni sauti ya pesa twinjira mu kiganiro cyacu bwite buri gihe muri kino kiganiro nkuko bisanzwe muri style nshasha turimo umutumire abafise ikibazo kimwe ambaza amatuguru ikiganiro ndakubaze Mamadou kwanza ndakuzi neza cyane ko uri umuntu ukora ibintu byiza wengira mbaye ndakwibarize iyo uhuye n'umusani ni ikihe kintu kinini cyane wibanda ko kumubaza Okay, question nziza. Ikibazo abagije ati ikintu nibanda ko cyane cyane nk'umuririmbyi ni ikintu cyambere cyoco nukuba umuntu dufate music. Eske umuntu ayijamo kubera ko hari utuba dushaka mbashaka kumenya ati umuntu ayijamo kugira ngo bamumenye canke ababijamo kugira ngo hagere ahantu bizomushikana canke haba ari intumbero runaka abayifuza gushika ku muri uwo muziki. Kubera ko turazi ko benshi ariko arakora music arabusanga abaje gusa kugira ngo amenyekane hirya no hino abahejeje canke ugasanga bafise target yo kuzana inkumi canke bashaka kumenya ko bafise kimwe gusa abashaka gushikako ko ari wo guteza imbere umuziki w'u Burundi. Okay. Gupfa wifuza canke gupfa wivuza? Nopfa nivuza. Kubera iki? Kuko gupfa wifuza urumva yuko ubupfanye n'icaha birazwi yuko kwifuza ari icaha. Je nopfa nivuza kubera hari n'igihe iyo ndiko ndivuza novuga yuko muri rusangi iyo ndiko ndapfa nivuza mpfuye nk'umugabo mugabo iyo upfuye utivugije kandi n'ingwara wari wayimenye basi muri ako kanya ntacubumaze we ikintu cyo tuma uja kwipimisha sida niki cyo gutera inyuma kuvuga ati ganje kwipimisha sida niki singendayo cyane kimaze kugutera ikindi singendayo sindigera njayo kubera iki ndize none mani okay ibintu bituma umuntu yanzura sida ho barabizi nibaze yuko kenshi iyo muye nawe Mamadou byinshi biraca mu bintu byo kuvuga nko kujajura kwera ndabemera sana kuko je ndazi yuko murakora ibintu byiza ariko si kuvuga yuko kujya nari mvuze yuko ngo sinjayo nari nshaka umuntu abe attention uri kuratwumviriza byiza ni kwipimisha buya kujya kwipimisha ni kugira ngo ushobore kumenya amagara yawe ukuntu hagaze kwipimisha sida tumaze kuvuga kwipimisha sida abarundi benshi bamenyereye ngo je nzogenda kwipimisha sida si kwipimisha sida gusa genda wipimishe ingwara zose niba gutora sida hanyuma kugira muganga guha impanuro ushobore kumenya ingene ushobora kubana n'uwo mugera wawe umenye ingene witwara mu bandi. Okay, ubu turagiye ko ni Valakiva ni umuntu ambwiye umuntu haricana kubweta ujya muziki nahebe nta bintu by'umuziki tuko turabona ntabandanye nyene abika nka kokoriko nyene agende mu bintu byo ku mu MC bamubwira iki nk'umuntu nyimba nko bariko baranyumva bakunda kuvuga ko ni benshi hariho umuzungu yavuze music is a life music is life sawa we n'umuzungu umuziki no ubuzima kandi no ubuzima no umuziki none ushaka nkure mu kintu mbamwo gute leo no umuziki nubona ntariko ndawukora vyiza ntuwihute kugira papara urumva hapana tuza nico gituma dufite ama channel turafite ama group turimo ingo genda ubaze Ivan kubera kutari kurakora umuziki nk'ishure muga kwihuta gucuvuga ngo ntibakora umuziki ngo barakenye cyangwa iki ngo genda mu MC mbega umu MC ari kare MC ngamburazi ko yisunga kuririmba nawe nyene hajya hari umuntu arabikubwira live nyene nkuko nyene abwiye ati wewe kwere wapi by'umuziki live ni inshuti zimwe zitagira akamaro kuri jewe nizo zikunda kubivuga byarashitse kenshi ku nshuti zimwe mbese haro nabandi bashaka nkure dread kandi atacho bamari akaza ni inshuti kabisa ukamusigurira ubuzima tugezemo umuntu abaho kubwiwe ntabaho kubwuyundi ahubwo ikintu cyambere wo kwisunga reba ndakononeye mu muryango ndabangamiye ababanyi hajya wewe dread zisigura iki kuri wewe
trade kuri jewe kweli novuga yuko ni nka style ni nk'ubuzima nibereyemo kuko hariho abantu banyospira mu muziki nkunda bafite dread nanje nca mbona numushatsi kuko je sinasukishije nkuko benshi bavyumvira umushatsi wiwanje kama kabisa rero dread kuri jewe mbona nka style undi mwana ndaryoherwa kubona mbona mfite umushatsi kuko n'abahinga bakera bakubwira ati ubwenge n'umushatsi hajya wa impeta nk'impeta wambaye ngaha man iyi impeta udusomera ngaha kantu kandize yana je nagenda mu Islam naho ntasomye muri madrasa cyane ariko Ivan tuvugishwe uvuze ngo mu Islam urakuja mu musigiti utabeshe bro utabeshe abantu ariko arakuraba je ngira ndakubwire shabike uri kuranyumviriza cyangwa umuntu wanje uri kuranyumviriza nk'umugenzi nk'inshuti yanje waraje nsenga ku laidi nene mu Islam nyawe ko yuza amasingisha 5 ku munsi kubera iki bari ku laidi honyine uramaze gutora ivoka ryakorotse uramaze gutora ivoka ryakorotse birashuka tora n'iryaboze ukabozora hajya ukajya umuyisilamu akwije n'ivoka rikwiye mugani utoye ivoka ridakwiye urabozora hajya haboze ukahata sawa hajya hakomeye ukahajya sawa je ndi umuyisilamu ntakwije ndabizi sawa rero jewe kuba nsenga kuri yo laidi hari impamvu kuko nko mwabino bihe tugezemo kweri no muri Ramazani ntujya gusenga mutambe ni muri Ramazani nariko ndavuga cyangwa hari he nari navuze he ku laidi aya oya kuyenda bibaho man sawa bantu banje we nariko ndayaga nawe ya kumbe ni muri Ramazani Ramazani karimu ya urumva nsenga ijya minsi 30 mu mwaka kandi ndafunga tukurindire kugaruka mu ntuze mundi ego wallahi kandi nawe nokubaza ikibazo ndakubaza ndakwibari oya two turabaza je waheje kumbaza aha ni mwanya y'uwanje okay bro none tukidira tugeze ngaha impeta odusomera ngaho kwana handitse Allah bisigura Imana rugira byose ya none Ivani burya kuba intuze uyambaye impeta uyambaye ngaha burya biremewe mu dini ya Islam je nanje rero ukuntu nambara impeta nambara kugira nshaze sindamenya ati handa yambaye kubera iki haracambye mbe wararongo ega mari ngize nkuku hari utuntu tumwe twana tunyanka ngo kubera ngo twiyaza nararongo je sidarongo mu biseje mba ndiko ndashaza kandi nabandi bana bagire attention kubera abana mu bisanzwe nyene ebana hariho ukuntu abantu bikwegera muta je kweri mbese mfite ibintu byinshi zo kuvuga rose ari abantu benshi muri kino gihe biyambiza kirabazane uciye uvyumva hariho nabandi bantu na wowe nta musi murigira wifuza ya sinshobora ahubwo jewe naranasabye n'Imana ucumenga ahubwo mvukana na Eminem naranasabye n'Imana kwirabura mbe black people kabisa shobore nyene kuba noba nirabura ntagire n'umuntu yabikunda ukwirabuza no kwirabura nkasa n'icuma kuko je ntangura n'umuziki twaririmba umuziki batubwira tuko turakora nyeusi hizo ni hip hop ingawa tujewe umuziki nkora si hip hop ariko ndakunda hip hop bimwe byo gupfa okay twagiye kuri cha kibazo twatugeze ko Ivan nakubajije nti amalebo yagiye aracanga akora ibiteramo ikintu washimye n'ikintu wanegoye niki je kwere ikintu cyambere nobanza gushima nashimye mu malebo yagiye arahaca no campera kuri Bantu Bwoy kuri kuravuga lebo mu Burundi dufite lebo zitatu mugabi ziriko zirahiganwa zari lebo zibiri no vuga ziko ziravugwa mu muji haro Empire haro na Bantu Bwoy iyindi je no vuga iyo ya gatatu no banzi nayo ifite ibibondo irikira duza yari MA mugano kongera ko niya kane na Master Music mugizo zibiri zidomina mu muji ni Empire na Bantu Bwoy sawa leo novuga yuko nkukuntu lebo zageze yacanga himoyinga iyo nzi yahaciye ni Bantu nayo ikintu ishimira nkuko wabimbagije
ikintu noshima muri Bantu nabanza nkashima kuba hari umupeti w'imuyinga bariko baraduza naho mbona bamunyegeje sinzi nico bamunyegereje ikintu negura nkongera nkanegura nkasubirako 1 2 3 4 5 nka kwa kundi wa mutipa kunda ko bivuga ngo gushika ko 5 bafise amakosa menshi nk'ayingurube mbese ndabivuze ndiko ndabwira Bantu nundi musi ntibazi basubira aha ni muyinga bwana ushatse kuvuga nkuko ushatse kuvuga aha ni muyinga kandi Bantu Bwoy vi muyinga Bantu Bwoy ni muyinga mugabo gacabaza basuzugura muyinga bisunga iki niki baba bashaka basi tubakore nk'abapeti bo ngatubakire gute none ko vyadurumbanye bagatangura kuririmbisha n'abasani batazwi ngaha mu muji kandi abazwi bahari none hari umusani mbwira nawe niho waruri mbwira umusani yadugije people ngaha mubo bari bemvise kubera ikibaza reka mbenda kubwira ko wiruka guma hamwe ngufate kubera iki badugije abapeti bato ne Bantu nyagitari yanya kata amafaranga ifise ko baciye bafata je nka Jeraki ndarihwa ego sawa wampenze womankiraki nkaza kugufasha aha ningahe muhira ko no nze kwakira mugana ntuma ko muhindi ntara ata truas uri kuratanga 500 nkuko nari sinoza ko uri kuransuzuguza uze gutora ama miliyoni nanje cyoza kumubusa bimwe abasani bo mu Burundi bigo bararya ngo wasafi ngo basigaye bayiha ngo miliyoni menshi ngo keke batayaba landi blaza East Africa ntirikira gutahura East Africa yo ushaka wembwa amahera amwe no muntu amakungu muri Amerika mutahura barihenda sana cyo gituma baje natwe ngaha n'aba underground urumva twe ngaha tuvuga upcoming bariho natwe twiharura muri upcoming kubera ntiturandika amateka mu gihugu cyacu mugambo ntara yacu naye turazwe baca baza baritorera baba peti natwebwe nkeka baririmbye twiruka nkati cyuvuze n'igiki baca bashira kuri stage Bantu hajya umuntu ariko arumvise uvuga nkuko ngo simenga nagashavu ufise kuba utigeze umwemvite wabo jewe sagashavu ahubwo ni kubera basuzuguje umuziki w'imuyinga nagira hariho umuziki niyo ugiye none nsubira mu migani kandi niyo ugiye kwamura amavoka wamura yeze niho cuza gusoroma ibitarera kandi ubona ivyeze uba wihenze rero je nta shavu ahubwo nshavuye mbabaye ku mutima kuko umuziki bariko barawufata bawucurika bawucuranura nta kuntu kumwe womenya ati hari abapeti hajyandagiye kandi ngiye gukora umuziki ugacuza erega haro nuwanyongoreye mubo batumye sinshatse kumuvuga izina ngo Lucky ngo woza kwandika izina ndaryandike he papa ndaryandika ubugira kangahe hagiye kugira ngo uje kubyandikira he ndabizi mu muri Bantu bari bamutumye none jewe oya jewe kwere oya muga kandi kweri nshime cyane ko baragize nako kigoro ko kuza kwereka abarundi ibintu bafise muri rebo barerekanye kirku barerekana n'umwana wangahe iwacu imuyinga Dramati tena shout sana Dramati uri umwana w'umuhungu witahura ariko bakuminye mane bagushize hasi bakuduze gato umwaka urarangiye okay nkaca nshimira kandi baratuzanye nandi bastari turabona muri Bantu baraje kwerekana ibikorwa byabo muga turacarindire n'izindi rebo zize karibu sana imuyinga niho tuba twibereye mama duje no bifata uko kandi ntibagire ngo nagashavu oya naye ndiko ndakebura buya n'umuntu akoze baramukebura baramukebura giye kuraba nk'imisi menga hariho akantu kitwa tuvuga ngo naga competition uravye ukuntu ibikorwa bariko barakora muri Empire hamwe na Bantu Bwoy we nkawe biguha ishushiriye kumenga umenga ukoze menga niho ndakora we nkawe ubikurabira biguha gashusha erega bro reka mbenda kubwiye ati Natasha baby come Natasha no wazobakosora sawa reka ndakubwiye baje batipe bakora durumbanye mugano uvuga ati sinoca mpagarira kwa Satbi cyo mpagarira kwa Fizo twebwe baje nibo bame umuziki twavuga twe dufise ngaha ugaca wumva Satbi baratangaje ngo je ngo April yangizo ngo izosohoka umusuno uyu ni nako yagashavu agayasohora indirimbo amajana 7 mu gihumbi habura nk'amajana 3 kugira zimye yundi nisuko twari kuwukora kandi utabuhaye umwanya bumviriza indirimbo zawe mbeshe uci unyime nako ugaca usanga imwe ije gufuta ntuzenya zawe byo bigenda gute ko ngukundi ko ndabibona je ndiko ndaraba ukuntu ibintu uko biragenda ntavyo guhagara cengo mvuga iki mvugisha ukuri ukuntu biriko biragenda episodes 2 zasose za Fizo sinzi ko ari zibiri nyene niko ndavyumva ndabibona kuri social media nkuko ndiko ndabibona ziriko zirahonyogwa n'indirimbo imwe yakajya gapeti
kajya gapeti ka Satubi ega ndakita agapeti kubera je sinzi ukuntu imereye kuko iyo muri ko muradurumbanya ibintu mfite kubitwo nishakiye kubera muri ko muratwononera none umva bari guhanahana kweki ntiyabaye kuvugana hagati yabo beef none iza kubashika ijya beef nta ntirikira abajana atari kubomora umuziki w'abandi nyimba bari kwicara bakavugana bazi tugira uko ego naho batari kuvugana nkuko mugabo ntucu ufata ngo kwera ngo nakayagize ngo nawe ucugiye harimo gutinyana rero mu muziki cyangwa bawuzana tudandaza hajya hagati yawe Fizo na Satubi wewe shwaye bawe ni jewe nzokwemera utazongara ko igihe nagiye kubakurikira dukora umuziki ko bajya niyo nzira yacu no bari baratwononera ubu nta numwe wemera muri kano kanya ndemera ibikorwa byabo mugaku ku mpande zabo Jesse nta numwe nemera erega urikura uraja behind y'intuzenya y'ikibazo twanakubabajije hagati ya Satubi na Fizo wowe shwaye wawe ni iyi hapana Nico gituma nakubwiye ati ntiharagira ko ndabemera muga nibemera yuko nanje dukorana ntibace bamfukama munda ko ndazi ko bafukamana munda abasani b'abarundi nzobemera ko je ndifuza yuko nobona bose nkabemera bose ndabemera muri rusange novuga ati bose muga nko muri kano kandi nta numwe nemera ahubwo hari ibikorwa byabo nemera sinzi kuri kurabitahura hari ukuntu umuntu utamwemera mu ukemera igikorwa ciwe muri kano kanya nta numwe ndemera ko nta numwe turicara ku mezi imwe je tuyaga ivy'akazi je sino kugira nkwemera atanu ko turayaga cyo nico kintu namambwira abantu umuntu na uritize ko harimo umwe umunsi muzohura muri bajya none umunsi nyene twohura okay aho nyene uhuye na Fizo akajambo kamwe mumbwira nakandi na Satubi akajambo kamwe musaba nakandi okay je Fizo no mugira ati Fizo gendo hige Satubi gendo hige Fizo bisiguye yuko nshaka habe collaboration hagati yacu muziki twanze tu push wegera ahantu hanyuma beef nibayikora bicare mupange beef wewe y'amafaranga bagira beef gitemberera muri premium abandi bako batembera muri MW imodoka zimeze neza reke shintu byo gufinata panga beef iri hasa nico no babwira babanze bakore collabo nziza bakorabora umuziki w'u Burundi hanyuma beef baze bapange beef y'amafaranga Ivani uwo mwimisi tukitege kwiki mu bijanye n'umuziki wawe no mu buzima busanzwe jewe mu muziki gatonya hariho umuntu no mwita nka Faza twahuye umunsi umwe aranezera no producer w'umurundi bamwita Tizo tukaba twarapanze ikintu umwaka utanguye tuzokora kandi vyiza nuko twobanza kurindira uwo mwaka uhere ko ntitwomenya icyo Imana yadupangiye hanyuma nto tuzoca tuza kumenya nabivuze na mbere yuko umwaka uzotangurana n'igikorwa cyanje nibaze yuko jewe ibindimwo ni gukora ikintu kizoryohera abarundi kizoshobora kugenda yani international kabisa gishike kai je nzo ndi mushasha nzo ndi mushasha sikwa kundi babizi hari kibazo ntakubagije ushobora kugira icyo ukivuze ikibazo utambagije nari navuze come on baby Natasha ari ikintu yanyemereye wangu waza ko cyari gikinkawe ariko man Natasha mwahuriye gute byagenze gute ugira mubonana Natasha naho baza naho umuntu tuvuga ati niwo muntu agoye kubona Natasha aragoye ariko araboneka ninza habumanira agoye kuboneka ariko uyishatse iraboneka Natasha ikintu yanyemereye nawe ndabizi urakizi neza man kwanza agiye kuzana ikintu cyiza menda ndamushimire mugana Natasha hari ikintu yanyemereye kandi nasho nyene ninkurikirana fresh ni ikintu kizoza kuvyara umusaruro ku muziki wanje uti Natasha zoba bomora Natasha zoba manyura man yanira boss bagara boss man wabisho okay urashobora kuvuga akajambo kanyuma ko urashobora kubwira akajambo kanyuma ko aragukurikira man ndabizi ko mwari mwifuza yuko nobatera nobahurutura nkabazanira kapera gatonya kugira manze munezerwe mafansi kuranyumviriza naje ndi mushasha nilikuwa kijiweni kwa mtaa
akapita dem nikadata nikaomba namba kakata akasema please washa data Insta badigelo FB chutigelo hivu natumia na Twitter mbona kama vile unasita kumbe mchizi na vimba na goroka mwanika nibidi kushoboka Insta chobolundi K nyegera kira boy. Okay, nkuko biri kabisa ndakubwiye ati mubandanye kudukurikirana cyane gose ebana ndanabashimira cyane gose Sky Media ngume ndababwira ati bandanya gukora hanyuma mbwira n'abasani b'abarundi ebana collabo zirakenewe kukorabora umuziki ndundi kugira ngo tuwuduze ndetse no hanze biroroshe ni connection gusa ugaca ubandanya nawe gutera intambwe tureke kwicarira amajambo cyangwa kononeranira mu bintu tuba turimwo panga ibintu bisoke kuma orere ntangere kugira ngo dushobe guteza umuziki imbere ubundi tureke kujaganya nico novuga ati ndi umwana muto ariko banyita kokoriko. Yeah. Okay. Wewe wari kurakurikirana kino kiganiro reka twongere tugushimire kuri kano kanya waduhaye mwari kumwe na animateur wanyu Bantu Bwoy aka Double T nyuma kamera mwari kumwe na Amigo Pictures ngira ngo umutumira wa mwamoyi ni Kokoriko aka umuntu mubi icyuma kabisa sauti ya pesa ariko man pesa zo zose yako tuzisangira ko pesa kuzisangira bya nibi Mamadu we ko uri umuvandimwe kandi ntubwira nti ibintu naguhaye Amigo bagira baho amahera yo hanze yanangaye baza 200 waraye shilingi 200 aya ndaguhaya na yakamoto sawa cyangwa agakinga oya agakinga ingo nkwereke igare narariheze warariheze ndaguhaye moto usijya riblo iyo acha nikupe hii kubwa hii ndo karanga muntu ya muntu hii niyo karanga muntu y'u Burundi reka ndagu fente merci beaucoup haina noma bro merci beaucoup hivi nakubali kama ni sauti ya pesa usijali okay kukandikanya ciao